maze iminsi ndiko razunguruka igihugu cose, kw'isi yose igihugu c'Uburundi carasaza kitagira ingorane. Kw'isi yose nimwibaze ahantu mu Burundi ingorane bakubwira ko bafise gusa n'igitoro gusa. Vuga ikindi kw'isi nimumbwire, nimurabe ivyo bihugu vyose bitunze, uza wumva ngo turara mw'ibarabara, aho bagaca batangura kugumuka kubera barara mw'ibarabara. Twebwe mu Burundi dusaba n'ico tutigirira, ngira ngo dushitse muri ico gihe ca Musa, bamusaba inyama bari mu bugaragu. Narasubije amaso inyuma ndaraba iyo tuza tuva, sanga hari kure. Abatazi kwibuka baba barahibagira, abatazi kwibuka baca bahibagira. Babona aho tugeze ubu nyene ntibigira bamenya ivy'Imana yadukoreye. Uyu munsi urahambaye kuko umwaka uza wowo mugende muramesura gahuzu. Muri Nzero uyu mwaka uza mube muramesura gahuzu, muraraba gahuzu keza, gahuzu ka Yubile. Bene ivyubahiro rero mwese musanzwe munabizi, iyo tuje mu ikoraniro nk'iri tuba tuje gusubira kwemerera Imana ko turi munsi y'ibirenge vyayo, kugira ngo dusubire kuyemerera ko itugaba ikatuganza. Turi mw'isezerano, tugize ikoraniro nk'iri nta kindi kiba kituzanye gusubira kwiyemeza yuko turi mw'isezerano, tukavuga tuti ubu turi munsi y'ibirenge vyawe Mana, tugabe utuganze, ubu mwami w'i Burundi, ubu mwami w'abagumyabanga. Ico gituma muri ikoraniro umunsi w'ejo nta kindi tuzogira atari ukuza tuributsa, dushinga intahe, tuyishingira Imana ku vyiza vyose yakoze kuva twinjiye mw'isezerano. Tuza turibuka ivyo vyiza kugira ngo ntituze turabona ngo hariho akabaye ngo duce twibagira ibikomeye twarenganye. Tuje muri ikoraniro kandi tuba tuje gushima Imana. Yatugwaniye urugamba rukomeye cyane, irugwanira twese abarundi. None ubu abarundi twaravuye mu gakengere. Ico gihe twari mu gakengere, igihugu c'Uburundi cari kimeze nk'igihugu c'ikivume. None ubu twaravuye mu gakengere, dukomera amashi Imana yacu cane. Nico gituma mwene aka kanya tuguma twibuka. Ibuka ico gihe aho umuntu asigaye avuga ati harabaye. Ico gihe muri ico kiringo twaricwa atacamira, tugaturatura atacamira. Muravye neza mu Burundi bwose nta murundi numwe atakozweko n'amagume yose yashikiye Burundi, nta numwe. Ico gihe twari mu gasuzuguro, twari mu gakengerwe kubera abarundi bicana nk'ibikoko. Mbere twaratohoje neza, nta urabona igikoko kigikindi. Iyo wumva intare yakunda akaboga, ariko nta ntare turabona iri kwirica iyindi, nta ntare iragiye iyindi. Mugabo aha mu Burundi umurundi yarishe uwundi ku buryo ata muryango n'umwe utakozweko n'ingorane Uburundi bwaciyemo. Ibuka ico gihe, iyo tugeze muri ibihe si vyo kwanjanjwako, nimwibuke cyane cyane na mwebwe nyene n'abanyengozi mudashobora kurima ku murango, mukarima mw'ijoro kubera bohava babona bariko bararima bakabica. Mukarima ijoro, ndiratuma mukabona muti noye tuzofungura iki, mukarima ijoro. Twararima mw'ijoro kandi bikamera, tukabisoroma tukabirya.
muri ico gihe abarundi bari impunzi, bamwe baturaturaga hagati mu gihugu bahungira irya nino, abandi bagahungira mu bindi bihugu. Hari muri ico gihe twari mu gasuzuguro muri iki gihugu cacu, twari mu gakengere. Imana aravuye iraturabagiza, iravuga iti aba bana banje ntegereza kubarokora. Imana yarumvise ako gasuzuguro twari mu gakengere, ubwo bwicanyi, ubwo guturatura. Imana yo nyene iravuga iti numvise amaborogo y'abarundi, ubu ngiye kubakiza. Nikimenyamenya ko ari Imana yabikoze. Imana yavuze iti mwese muri abarundi ntawanesheje uwundi, ja hamwe ubu nyene mutagure kubaka igihugu canyu. Dukomera amashi Imana yacu. Erega mu bindi bihugu hoho bavuga ngo baratsindanye, hakaba abatsinze abandi, uwatsinzwe bagatsindaho, bakirirwa barahigana, birirwa baratotezanya, kubera amwe avuga ngo naragutsinze, undi ngo naragutsinze. Imana irakunda Uburundi twabivuyemo ata murundi atsinze uwundi, twese turabarundi twese. Ahubwo Imana yaratwungiye ubumwe, duca twumva ko turabarundi, tutakiri muri bwa bwoko. Imana yaradutabaye, iraturonkera umugwi umwe abarundi bakoraniramwo, kugira ngo bashobore kurongora igihugu ishike kuri iyi ntambwe nziza dushitseko. Kandi iyi ni imwe mu nziza cyane, kuko turabona neza ko imbere ari heza. Imana yaduhaye umutima umwe, dukoranira muri umugambwe CNDD-FDD, uratuje imbere mu karangamutima kayo. None uno munsi abarundi dushitse kuri iyi saha atabidodomba, tuzoronka umwanya wo tuza turashinga intahe ejo. Maze iminsi ndiko ndazunguruka igihugu cose, ku isi yose. Igihugu c'Uburundi carasanze kitagira ingorane ku isi yose. Nimwibaze ahantu mu Burundi ingorane bakubwira ko bafise gusa n'igitoro gusa. Vuga ikindi ku isi, nimumbwire nimurabe ivyo bihugu vyose bitunze, uza wumva ngo turara mw'ibarabara, aho bagaca batangura kugumuka kubera barara mw'ibarabara. Twebwe mu Burundi dusaba n'ico tutigirira. Ngira ngo dushitse muri ico gihe ca Musa, bamusaba inyama bari mu bugaragu. Ndararavye ibihugu vyose, genda murabe birara bihagaze. Twebwe mu Burundi nasanze nico gihugu ca mbere kitagira ingorane imwe gusa. Nayo nyene muraraba neza ko atari kigeragezwa. Umukozi w'Imana yabidusiguriye neza ngo harimwo ngo abantu biteramwo mu banyuri bene Israeli, ngo hanyuma Meru arabafata baca batangwa kurira ngo turakumbuye za nyama. Mbega umuntu yari mu buja, izo nyama yazirira hehe? Umuntu yari yibereye mu buja, yirirwa arafyatura amatafari. Erega nuko mutaragenda ngo murabe mu Misiri ivyo bintu bubaka. Nimwiyumvire itoni indwi zibuye woridugana gute ku metero 80 hejuru. Buryo ujya munara ntushikane metero 80 ga. Camwiyumvira itoni indwi zibuye rimwe kuri duzu karishikana hariya hejuru ku metero 80. Aho haraho kuririra inyama gantuzewe wahavuye. Imana ishaka kugerageza abantu, ibaronderera ikintu nyene bataja kwisoromera. Baciye barondera inyama bari mu bugaragwa, bazi ko batorora, bazi ko bari ku rugendo rugenda mu gihugu c'isezerano. Natwe Barundi turazi ko turi mu rugendo tugenda mu gihugu gitembamwo amata n'ubuki. Twarahashitse, ubu turiko turavyubaka kandi tuzobishikako. Imana yaduhaye umutima umwe kugira dushike kuri iyi ntambwe, nuko twari turi mu cari kimwe dufatana urugendo, twese tubumwe mu mugambwe CNDD-FDD. Iyo hataba uko kwitunganya muri uwo mugambwe, ntimugire ngo tuba turashika.
n'ikimenyamenya genda muperereze. Umugambwe CNDD-FDD nta numwe aremeza ko ari we yawushizeho. Twese nta numwe azobesha ngo nije nawushizeho. Twese twahuye turi kumwe tuja inama imwe dusangiye umutima twese ruba tuti Uburundi butegerezwa gukira. Imana niyo yawushizeho iratumira urya nuno munsi raba turi ngaha. Birahimbaye cyane kubona uno munsi ibiswi vy'inkona vyavutse bitarabona ivyo. Uno munsi nabo bariko barigina iyo ntsinzi dushitseko. Mu ingene bijya biswi vy'inkona vyigina muca mubona aho Urundi bugeze. Kuko muri ico gihe ntiwashobora kubona ibiswi vy'inkona biriko biratambatamba. Ntivyakunda. Imana yaratwibutsa turabagiza, turatangura turaronka agahengwe, turaronka amahoro, turatangura kubaka igihugu cyacu. Ubahuca hose urabona ko abantu bari kubarubaka. Ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana ni vyinshi nobishingira intaye ngira ngo yomara umwaka ariko aravuga. Ariko ko twese twamaze gufata ingingo ku munsi wa kane wose ari munsi twese twishikana ku Mana tugasenga twisonzesha, kazoba karyo ko tuzomara umwaka tuza tuributsanya twerekana ibimenyetso vyerekana ko turi kumwe n'Imana kugira ntagire uzosubira gucika intege. Ariko hariho ibimenyetso bikuru umuntu atokwirengagiza. Mu Burundi abarundi bose bari mu migambwe itandukanye, mu mico itandukanye, mu mashirahamwe atandukanye, bose no munsi babona kumwe Uburundi. Bose uno munsi barazi ko bari mu murima w'Imana. Nico gituma mubona twese dufise umutima umwe turi kumwe. Ivyo ni ibimenyetso bitabesha. Twimirije amatora ubunyene mu mezi make. Kare vyanyuko, kare wasanga turiko turaryana, none ubu twese tubona imbere heza hu Burundi. Ntidusamara. Uno munsi dushitse ku gihe Imana isigaye itwiyereka imbona nkubone. Hariho ibitangaza abantu batigera babona. Mubibona gusa haranditse no mw'ijambo ry'Imana ngo hariho abazogira amaso yo kubona ntibabone, bakagira amatwi yo kumva ntibumve. Hariho ibimenyetso vyerekana neza ko Imana turi kumwe. Iyo dukoranye iminsi yose muze murabe Imana yamitwiyereka mu rugori ruri mu zuba. Ivyo mwamubibona iminsi yose. N'ubu igikorane duheruka kugira kuri ETS naho nyene urugori rwariyerekanye mu zuba kugira Imana ivuga iti ndi kumwe namwe. Imana iravuga iti ndi kumwe namwe, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Imana iratwiyereka imbona nkubone. Muribuka turi mu gihe c'imyamamazo mu 2020, Imana yaravuze iti nzobaherekeza gushira ku mpera. Nta munsi n'umwe twagize mitingi tutigeze tubona Imana ivuga iti ndi kumwe namwe mu rugori ku zuba gushika ku munsi wa nyuma. Ico kimenyetso ntigikwiye. Imana itwiyereka ko turi kumwe. Yamini kuri abitwereka ntagire umuntu rero n'umwe azocika inkokora. Kandi muribuka ko na bene Isirayeli naho bacika inkokora, Imana ku murango yagendana nabo mu nkingi y'igicu, n'ijoro naho mu nkingi y'umuriro. Bayibona imbona nkubone muga nticabujije yuko uzabumva bacitse inkokora nk'uko umenga ntibari kumwe n'Imana. Murazi ko hateye n'igihe barabivuga ngo ubwo Imana turi kumwe. Bayigejeje inshuro 10 zose bari muri urwo rugendo. Natwe rero murabe neza ari tumere nka bene Isirayeli. Twebwe abarundi murazi ko twari twaratakaye turibagira Imana. None turahimbawe ko umunsi abarundi bose bamaze kugaruka ku Mana bakitondera ibwirizwa shingiro, aho bemeza ko Imana ari ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu c'u Burundi, yuko abarundi bose bagabwa n'Imana mushobora byose. Na jewe ndi ntumwa yayo.
jewe sije ndi umwami w'Uburundi, sije ngabo Uburundi n'ubw'Imana, jewe ndi umutumwa wayo, ndicariho. Imana niyo ifise ikibazo ca mbere muri iki gihugu. Uno munsi Imana yaraduhaye imvura, muribuka inzara twaba tubona uko bukeye uko bwije. None uno munsi turarima tukimbura, ibitungwa vyacu birarondoka. Uno munsi abarundi bahana inka, bahana impene, bahana ibitungwa. Ugiye kumuramutsa gutekerera inkoko, nagutekerera imfungurwa. Ibi byose ni ikimenyetso yuko Imana yamaze kuza mu gihugu cy'u Burundi. Uno munsi kwa ruririmbo ndashonje, uno munsi ahonje hose mbaza nti umunwa warose ngwego, mbajije ngo umupfuko nawo ngo twebwe duha kayeri gusa kuza amahera ntutubwire, ngo duhe gusa mwibeye ntutubarire. Ivyo birerekana ko umupfuko hari akantu. Imana irakora. Uno munsi nta mutumba n'umwe utarika akantu gahinda kanyigitoro. Nta mutumba n'umwe muri Burundi twaramaze kubitohoza. Genda murabe namwe bw'iwanyu hataha imoto, hahora amataxi vero, ubu hari amataxi moto. Ibi byose n'ivyo Imana iriko irakora. Nimwiyumvire mu myaka 5 iza naho Imana irakora. Nico gituma ata Murundi n'umwe akwiye gucika inkokora mu rugendo. Iminsi yose hama hari ibicantege n'ibicitaza kukugiye heza. Aha muri ngaha mwese hari n'umwe adashaka kuja mwijuru? Udashaka kuja mwijuru ni ndashira ukuboko hejuru. Hari n'umwe adashaka kuja mwijuru? Hari n'umwe adashaka kuja mwijuru? Muri mwese ndashaka gupfa, ndashaka gupfa. Nta n'umwe none naraja mwijuru adapfuye kiretse Henoki Imana aramujaye. None mwese murakunda Imana nka Henoki kuburyo Imana yikabajana mudapfuye? Muga mwese muratinya gupfa kandi mushaka ijuru. Nta n'umwe azongera mwijuru adaciye muri ayo magume yo gupfa. Naganda ibabimenyesha ntimuzoshika kugira uhitemo amata n'ubuki mutarushe. Mutegerezwa kubona ibicantege kuko gushika mwijuru n'irembo rifungaye. Abaricamwe nibo bakeba. Utegerezwa rero kumva yuko wizeye Imana ukavuga uti hajya naho hari umuriro ndawucamo kandi ndarengana. Imana aravyanditse. Ntimucike inkokora rero. Ico ndabwira gusa, ndabwira muti ntimwibagiraho Imana yadukuye. Ntimwibagiraho Imana yadukuye. Mwame mwibuke. Mubonye ingorane musubize inyuma amaso. Komeza gusenga ikwe. Nyaruka abasha. Subiza amaso inyuma niko duhera. Tubaza gusubiza amaso inyuma. Mwari mwibagiye. Nagira ndabashingira intahe rero ntoyi ikomeza gusenga ivukana n'isezerano twasezeranye. Komeza gusenga nawe yavutse ico gihe ivukana na rya sezerano. Birahimbaye cyane twari kumwe. None n'ubu dutanguye iyo yubile y'imyaka 25 turi kumwe. Mu 2017 niho twasubira kuvyura isezerano. Hacavuka korari rishura twari kumwe nabo mu banyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Nabo nyene twaravukanye. Turi minsi mikuru twese. Ico ituma rero ndababwira abo bakiri bato abatabibonye abo twari kumwe nabo tutari kumwe mumenye yuko twebwe Imana yadutoye kugira ngo duserukire abarundi, kugira abarundi bazebegeranire mu cari kimwe. Aho hambere hahise ngo nta migambwe yari kuza ngaha yavuga ngo ni bya CNDD-FDD. Na cyane cyane hageze ibiza bato bacavuga ngo twa tugiye kuyiha amajwi. Ariko rabo abanyamigambwe ntibarabira bose avuga ati tugiye guteramira imbere y'Imana. Ni ikimenyetso gikomeye cyane
kubera tugira umutima umwe imbere y'Imana. Ntimwibagire rero, ntimwibagire aho Imana yadukuye, kandi no mu ijambo ry'Imana biranditse ngo nimwamara kurya mugahimba mukubaka amazu meza, ntimuze mwibagire aho Imana yanyu yabakuye muri bwa bugaragwa, hamwe bakura mu buja bwa Misiri ikabacisha mu bugaragwa buri mutumina burimo inzoka zijyana, ariko ikabarokora. Handitse ngo mwarambaye ibirato ntivyabahererako, impuzu ntizabahererako, mu bugaragwa mwarariye ivyo mutari bwarye, natwe twaragwaye kwashi turabura ivyo turya. Batwita abazungu, babitaga abazungu ba Nyangoma. Muze muribuka Imana yadukuye ngo buzi igitoro gw'ijuru rirakorotse. Cyagihe bari kugikoresha icyo ari kukiguha. Mbwira hamwe mwaca mu myonga gusa nibarabara mwaritinya. Muribuka, za muribuka igana mubonye ibarabara mwaritinya mugaca mu myonga. Aha murabizi mwese. Imana hamubonera dukunda. Subiza amaso inyuma akore kuduhera. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafe, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tubatubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose.